wicara ukavugana n'umuntu wamaze ati none wewe wonshingira intahe gato y'ivy'agakiza kawe, wonshingira intahe gato y'urugendo rwawe mwagendanye n'Imana, wonshingira intahe gato y'ubucuti ufitaniye n'Imana. Ugasanga umushinga ntahe n'umupfasoni bubatse urugo batahuye neza vy'ukuri n'uyu Kristo, urugo ruzogenda nabi. Je kenshi arige mpora nja mu nyigisho z'abubatse nkababwira ni hejuru y'amateori dufise canke ivyo batwigishije, wewe ubanye gute n'Imana? Ntuzobana neza n'umuntu utabanye neza n'uwamuremye. Biratworohera kumviriza ubutumwa kuri YouTube, biratworohera kumviriza ibintu hirya no hino, ariko kwiherera n'Imana. Ariko iyo udasenze uba uvuze ngo ndashobora kwibeshaho, Imana itarimo. Tuzobana na Yesu vy'ukuri, ariko tukiri mwisi tubanye gute? Mbega vy'ukuri ni umwami aganje ubugingo bwawe? Nkunda kubaza abantu, ni kangahe uheruka mu masengesho y'umunsi umwe, 3 canke irenga utagiye gusaba Imana ikintu kanaka, ariko ugiye kuyishimira ku bucuti mwagiranye nayo? Humura, kuko nazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Haleluya, haleluya. Turashimiye Imana cyane itugiriye ubuntu kubona uyu munsi. Bibiliya ivuga ngo iyo icifujwe gishitse kinezera umutima, ngo kandi umuntu aragira imigabo ariko uyishitsa n'Uhoraho. Turashimiye Imana yashikije imigabo y'abasavyi bayo. Munkundire dusenga Imana. Uhoraho Mana data twese, turaguhaye icubahiro. Uri Imana wisakaye ubwiza n'icubahiro. Inganje ni yawe, ubwiza n'ubwawe. Oh haleluya, niwe ukwiye kubahwa wenyene. Yohana yavuze ngo nkwiye kugirwa muto, uwo nawakuzwe muri kino gikorwa mwa. Niwumve icubahiro cawe, niwumve kukujijwe mwa, nugaragare mw'izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ku vyakoretse vyose, turaguhaye kaze kuri uno mwanya tugiye gufata mw'izina rya Yesu, mw'ijambo ryawe. Mpwemu yera, murongozi mwiza, gendera umuntu wese. Haleluya, umwumvishe ico ugomba ko yumva, unezereza imitima yacu mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Turashimiye Imana ku vyakoretse vyose, kandi ndashimiye abarongozi ba kino gikorwa bumvise ko twosangira ijambo ry'Imana. Ndagomba tunyarukije kugira ngo dukoreshe neza umwanya, turabe mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 18 gushika kuri 24. Ndakunda mpwemu yera kuko iyo ariko arakora abikora vyose neza. Haleluya. Mfise teme ivuga ngo ijwi riruta ayandi majwi. Abikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 18 havuga ngo ubushobozi bw'umusaraba. Ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na rubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si? Kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana, Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ivyigishwa. Kuko abayuda basaba ibimenyetso, abagiriki barondera ubwenge, ariko tweho tubabarira ivya Kristo yabambwe. Uyo ku bayuda nikigwisha, uwo ku bayuda nikigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu,
ariko kubahamagagwa b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. N'aya majambo ngomba duhagarareko. Nasomye amajambo menshi ariko ndagomba kuvuga gato ku verse nk'abiri canke 3. Aha yari Pawulo ariko aravuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari ubupfu, ngo ariko kuri twebwe abakizwa ngo ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Aca atangura gusigura ingene Imana yahisemwo ibintu umenga n'ivy'ibinyantege nke kugira ngo igaragaze ubushobozi bwayo. Yesu ashimwe cane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngaha ku murongo wa 23 cane cane niho ngomba kuvuga, ahejeje kuvuga ingene yashimye Imana yashimye ko ikoresha ibyo twokwise ubupfu bw'inyigisho canke bw'ivyagezwe ikabuhindura ibintu by'ubushobozi. Yesu ashimwe cane. Ubupfu bw'ivyigishwa wamenga ni ibintu bitagira inkomezi, wamenga ni ibintu bitagiramwo amarevelation manini canke ibintu bikomeye, ariko acavuga ngo Imana yahisemo gukirisha ubupfu bw'ivyigishwa abantu bayo. Imana idufashe cane. Acavuga hepfo ngo kuko Abayuda, Yesu ashimwe cane, Abayuda bagereranywa n'Abakristo ba kino gihe ngo bobo baza barondera ibimenyetso, mu yandi majambo baza barondera ibitangaza bakabirondera kuri Yesu. Mwibuke ko abasomye Bibiliya hari n'igihe ngo baje kurondera ibimenyetso kuri Yesu, Yesu arabibima kubera babona ko baje kubirondera ariko atari urukundo bakunda Yesu rubazanye. Imana idufashe cane. Ngo Abagiriki nabo bashaka ivy'ubwenge, amafilozofi akomeye, amarevelation y'ijambo kurundi rugezo, ariko ntibari kwari kurondera Yesu kubera bamukunda. Imana idufashe cane. Ariko Pawulo acavuga ngo ariko tweho, amen, ariko tweho ngo tubabwira ibya Kristo yabambwe. Nguwo Yesu Kristo ngo ku Bayuda nikigwisha. Imana idufashe cane. Ngo ku Bagiriki ngo nubupfu, kuko bari kubarumviriza Yesu bari bamenyereye amafilozofi ahambaye. Mwibuke ko hari igihe Pawulo yagiye mu gisagara ngo agasanga ahantu handitse ngo ivy'Imana itazi, hanyuma acaragenda asanga bariko baravugana, kuko hari ahantu ico bita aeropage, hari ahantu bagwanisha ivyiyumviro, umuntu akaza akadevelopa filozofi yiwe, undi akaza akadevelopa filozofi yiwe. Pawulo asanga bariko barabikora, acajamwe acashaka kubabwira ivy'Imana batazi. Imana idufashe cane. Rero ngaha acavuga ngo naho Abagiriki barondera ivy'ubwenge, naho Abayuda barondera ibimenyetso, twebwe tuvuga Kristo, kandi uwo Kristo ni Kristo yabambwe. Uwo niwe bushobozi bw'Imana kandi uwo niwe bwenge bw'Imana. Imana idufashe cane. Mu yandi majambo yariko aravuga ngo murondera ibitangaza vy'Imana ariko ntimugomba Imana y'ibitangaza. Murondera ubwenge bw'Imana mu bibazo vyanyu ariko ntimurondera Imana nyene ubwenge bwose ishobora kubagira inama kugira ngo mushobore gushika canke gukemura ibibazo vyanyu. Imana idufashe cane. Ndibaza ko umuntu wese ari hano uwo musaba canke uwo mubwira ati ndaguha ifi canke ndaguha uruhusha rwo kuroba muri Tanganyika, twese twohitamwo kuronka urwo ruhusha, kuko ufise Tanganyika ufise ubwoko bwinshi bw'amafi. Yesu ashimwe cane. Ariko baguhaye ifi ugiyo ukeye ntayo ubufise. Hanyuma acara babwira ngo uwo Kristo kuri twebwe niwe bushobozi bw'Imana. Mu yandi majambo ntidukoranye kugira ngo turondere ibitangaza vy'Imana, ntidukoranye kugira ngo turondere ubwenge bw'Imana, ariko tukoranye kugira ngo tugiriranire ubucuti na nyene kubitanga. Haleluya. Dufise muri iki gihe abantu benshi bafise amakuru y'ivy'Imana, ndetse tunakora ibikorwa vy'Imana, ndetse
nitwa amazina ayerekana yuko turi abantu b'Imana, ariko tugiye kuraba indani muri twebwe nyene tugasanga uyu Yesu tuvuga ntitwigeze duhura nawe. Tuzi ibitangaza akora, tuzi iby'ubwenge canke amajambo avuga, tuzi ibikorwa yadukoreye, abagwaye yarabakijije, barafise intahe, abashonje yarabahagije, ababuze uruvyaro yarabubahaye, yarabakoreye ibimenyetso bitangaje, kandi ivyo bimenyetso bona bishingira intahe. Ariko guhura bakamenyana ku giti c'umuntu, hamwe umuntu avuga ati jewe vy'ukuri narahuye Yesu, ugasanga biriko biba bito. Imana idufashe cane, Imana idufashe. Ugasanga ivyo bintu wicara ukavugana n'umuntu wamaze ati none wewe wonshingira intahe gato y'ivy'agakiza kawe, wonshingira intahe gato y'urugendo rwawe mwagendanye n'Imana, wonshingira intahe gato y'ubucuti ufitaniye n'Imana. Ugasanga n'umunsi yihanye yowurondera ntawazi, nta munsi n'umwe avuga ngo hariho umunsi, haleluya, hariho umunsi nahuye n'Imana ku giti canje, atari vya kohari, atari vy'ishengero, atari vy'abavyeyi, ariko ku giti canje hari umunsi narifukamye numva ijwi ryiwe. Yesu adufashe cane. Hanyuma Pawulo yacara ababwira ati Kristo uwo nyene ivyo bitangaza, uwo nyene niwe ngomba kubabwira, niwe ngomba kubamenyesha, niwe ngomba ko muba inshuti. Haleluya, haleluya. Ndi kwijambo ryo gusenga. Dufise ikibazo mu gwaruka kubera iki? Dufise ikibazo mu ngo kubera iki? Imana idufashe cyane. Dufise ikibazo mu bikorwa bitandukanye kubera iki? Tubifise kuko abantu bahevye canke batigeze binjira mu bucuti bw'ukuri bwabo n'uyu mugabo yitwa Kristo. Umushinga ntahe n'umupfasoni bubatse urugo batahuye neza vy'ukuri n'uyu Kristo, urugo ruzogenda nabi. Haleluya, Imana idufashe cyane. Kuki iyo kameremere ariko kaganje, nta kuntu na kumwe abantu babiri bakuriye hamwe batize bimwe batariye bimwe bashobora kubana amahoro. Ariko iyo umuntu ashobora gukonywa n'ijambo ry'Imana, agakonywa na Kristo, biroroshe ko yorohera ubabana. Iyo acumuye agasaba imbabazi, iyo bimugoye akamenya ngo aha hantu vyagenze ukuca nk'ikuri. Ugwaruka nimba turiko turabona abantu bariko barakora ibikorwa vy'Imana nk'ibi tunezererewe twese, nuko hari ubucuti bubatse ku giti cabo n'Imana yabo. Imana idufashe cyane. Ubwo bucuti barabwubaka. Kenshi arige mporanja mu nyigisho z'abubatse nkababwira ni hejuru y'amateori dufise canke ivyo batwigishije, wewe ubanye gute n'Imana? Ntuzobana neza n'umuntu utabanye neza n'uwamuremye. Imana idufashe cyane. Biragoye cyane kuri ugwaruka ruriko ruraba mu bihe turimwo rushobora vy'ukuri guhagarara neza atari ikintu bafise personnel canke ku giti c'umuntu bahuyeko n'Imana. Imana idufashe cane. Pawulo yarabwira ati vy'ukuri turashobora kuba dukoranye turondera ubwo bushobozi, birashoboka ko dukorana turondera ibitangaza Imana ikora kwizotugirira neza. Mbega irabikora neza cyane, mbega birayigwa nabi kubikora, oya ahubwo ibifitiye umugambi kukugirira neza. Imana idufashe. Ariko kandi ati n'ivyo ubwenge navyo Imana irabikora, ariko acashira ko iki kinavuga ngo by'ukuri ndagomba ko mumenya Kristo yabambwe. Yesu adufashe cyane. Kubera iki yagomba ko Kristo yabambwe aba bantu bamumenya? Ndagomba kuvuga ku bantu batatu nyarukije. Uwa mbere muri Yohana igice 8, ntituhasoma kubera umwanya, ariko havuga inkuru kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'11, havuga umugore yafashwe asambana. Yesu adufashe cyane. Bamufata ariko arasambana, baramuzana. Iyo nkuru twese turayizi. Hama bamuzaniye Yesu, mu byagezwe kwari guca bamutera amabuye, kandi nico cyategerezwa kuba. Ariko abamuzanye bagomba gutega Yesu kugira ngo barabe yuko icaza kubivugako. Ariko
ariko Yesu kuko yabona mu mitima yabo kandi bari bibagiye ko icari camuzanye atari ugucira imanza abantu ariko ari kubakura mu vyaha barimwo ngo bashobore vy'ukuri kugendera mu kugororoka. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha niyo yari intego ya Yesu kuva mu ijuru kuza kugira ngo abacungure. Ni ukuvuga rero ngo bamuzaniye umunyabyaha bari bamushize mu kibanza co. Amen. Bari bamuzaniye ukwiye kumuzanirwa nyene. Ngo hanyuma bamushikanye acatangura kwandika hasi ati utarakora icaha namubanza ibuye. Umwe wese atangura kwiruka kuko hari ingoma yaciye itangura kuvuga mu mitima. We ntiwibuka ivyo wagize ejo, ntiwibuka ivyo wagize hirya y'ejo, ntiwibuka ivyo wagize kuwa kangahe. Batangura ingoma zitangura kuba nyinshi mu mitima yabo, bose baragenda. Yesu aca arahindukira arabaza ati babandi bakurega barihe? Arababwira ngo wa mugore acabwira Yesu ngo ntabagihari, bose bagiye. Aca arahindukira, nari kumvuga kuri iri jwi ridasana yandi majwi. Haleluya. Kubera iki Yesu dukwiye kumurondera? Kubera iki dukwiye kumurutisha ibitangaza n'ivy'ubwenge? Naho ivyo navyo dukwiye kubibona mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Yesu ngo acaraza acamubwira ngo nanje sindagucira urubanza, genda ntukongere gukora ivyaha. Haleluya. Niwe wenyene yari afise ububasha bwo kumutera amabuye kuko yari juste, yari saint. Imana idufashe cyane. Ariko acayumva ijwi riza rimubwira ngo nanje sindagucira urubanza. Yesu adufashe cyane. Ariko genda ntukongere gukora icaha. Mwisi abantu benshi atari no muri domaine y'ivyaha bafise ibikomere vya culpabilité, ivyo batagenjeje neza, ivyo batakoze uca nke kuriya, ariko bikabatera kwegera kure y'Imana. Ariko hari ijwi riza rikubwira ngo kuje iruhande yanje naho hariho ugutsindwa, ingo ndaguha amahoro, ndakubabarira, ariko kandi genda ntukongere gukora icaha. Iryo jwi ni ijwi riruta amajwi menshi cyane. Imana idufashe cyane. Nta muntu n'umwe yahuye na Yesu, nta muntu n'umwe yahuye na Yesu ngo agume kwa kundi. Ahuye n'umunyabyaha yaramuharira, mugabo ahejeje kumuharira akamuha kunesha ibyaha. Ntibisanzwe, ntivyumvikana kumara imyaka 20, 10, 30 mw'ishengero, ariko ugasanga vy'ukuri ubuzima bwawe bumeze nk'umuzima bw'umuntu ari hajya hanze atigeze ahura na Yesu. Yesu yakoze iki mu buzima bwawe? Mbega yaragukijije ivyaha. Bibiliya ivuga ngo azokwitwa Yesu kuko azokiza abantu ivyaha vyabo. Nico gikorwa ca mbere camuzanye. Ikigira kabiri tugisoma muri Yohana 5 kuva ku murongo wa 1 gushika 18. Havuga ngo waragwariye ku kidengeri. Nawe nyene ntituhasoma ariko murashobora kwandika mukahasoma. Yesu yasanze umuntu amaze imyaka 38 agwaye. Mu yandi majambo yasanze umuntu afise ikibazo. Ndabizi ko ngaha umuntu umwe n'uwundi turafise ibibazo bitandukanye, tugomba ko Yesu abidukemurira. Kandi ivyo bibazo birashoboka ko twagerageje ku bagenzi, ku baganga, ku nshuti, ahantu henshi kugira ngo bikunde ko turonka inyishu y'ivyo bibazo. Ariko Yesu ngo ashitse aho hantu, Bibiliya ivuga ngo amenye ko amaze igihe kirekire agwariye aho hantu. Haleluya. Birashoboka ko ushobora muri ku kibazo ariko ukibaza ngo nta wundi muntu abizi canke abibabaye, kubera iminsi myinshi ukimazemwo harageze igihe uriyakira wumva ko ata kintu na kimwe coba kigishoboka. Ariko yaca yumva ijwi rikomeye rimubwira ngo ikorere ikirago cawe ugende. Ngo acarakira, aca yikorera ikirago ciwe. Ngo ashitse imbere y'abafarisayo baramaze ati ninde yagukijije? Yakubwiye ngo wikorere ikirago. Ati wankijije niwe yabimbariye. Ngo baca baramubaza ati ninde none yagukijije? Imana idufashe cyane. Ninde yagukijije? Haca humvikana ikintu cambabaje cyane. Acavuga ngo sinzi uwariwe. Yesu adufashe. Sinzi uwariwe. Birashoboka ko ari byo Yesu yagukoreye, ariko uwo kubaza ufise ihe ntahe ku giti cawe.
ry'iryo jwi wumvise ridasa n'ayandi majwi. Imana idufashe cyane. Abantu benshi dufise intahe y'ibyo yakoze, mbwa ntidufise intahe z'ubucuti bwatwe na Yesu. Imana idufashe cyane. Iki kibazo kirahera. Nariko ndavuga ngo iyo asanze umuntu ari mu byaha amukiza ibyaha akamuhagukira ibyaha. Iyo asanze umuntu ari mu ngwara mu bibazo kanaka naho nyene amusangaho akamukiza ibimubabaje canke ibimugoye, hanyuma agashishikara kubana nawe mu bucuti iyamwemereye. Imana idufashe cyane. Mu byakozwe n'intumwa 9 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8 bayerekana ingene Yesu naho yiyeretse Sawuli. Yesu baravuga ngo yari mu nzira iri Damasiko, ngo akira aho hantu nyene. Imana idufashe cyane. Ngo akira aho hantu agenda apfuhagira agomba kugirira nabi abantu b'Imana. Nashaka mufate Sawuli nk'umuntu ari mu bikorwa bitandukanye, mugabo afise umwete mwinshi uvanze no kutamenya. Imana idufashe cyane. Yari afise umwete azi ngo ariko arakorera Imana, yumva ko atakibazo ariko arafasha Imana. Ariko ngo Yesu acaramwiyereka, amwiyeretse yavuze ijambo ryanezereye. Yavuze ngo urinde ga mwami. Nta muntu yamumubariye, ariko akimubona yaciye amenya ko ari umwami. Umuntu wese Yesu yiyeretse aramumenya. Haleluya. Umuntu wese Yesu yiyeretse aramumenya. Bacaramubaza turinde ga mwami, aramubwira ngo ni jewe Yesu uri kurahiga. Acambwira ngo genda ngo kwa Ananiya bazokubwira ico ukwiye gukora. Hari ikibazo gikunda kuba kenshi iyo Imana igendeye umuntu, icambere ikora iramwiyereka, ica kabiri imumenyesha gahunda zayo ku buzima bwiwe buri imbere. Mu yandi majambo ico twokwita amadestine canke ivyo yamuremeye gukora muri iyi si. Ariko ivyo nta hantu na hamwe bishoboka mu gihe utahaye agaciro irijwi ngo urondere ubucuti bw'Imana nawe, ngo hanyuma muri kurondera ubwo bucuti wumva ico Imana iriko irakubwira. Yesu adufashe cyane. Rero nagomba mvuge nti none uyo muntu agirira neza abantu, agatuma abantu bihana ibyaha byabo, akabakiza ibyaha, akabakiza ingwara, akabagendera bari mu butamenya, ni giki gituma abantu tutagira umwete wo kumurondera no kumumenya? Imana idufashe cyane. Ni giki kenshi turakunda kubwira ngo abantu senga, mugabo gusenga ntibiryoshe. Sinzi ko mwe bibaryohera. Gusenga bisaba ikiguzi. Yesu adufashe cyane. Birasaba kwitanga, kandi ntushobora gukora ikintu utaramenya iciza canke ingaruka nziza y'ico kintu. Imana idufashe. Rero kenshi biratunanira gufata umwanya wo kwegera Imana, bikatunanira gufata umwanya wo kurondera ubucuti bw'uyu muntu mwiza kubera ukutamenya kwacu. Iyi si bene data, nkunda kubwira abantu umunsi Imana yo kugurura amaso y'imwema, umunsi Imana yo kugurura amaso y'imwema ukabona ibikorekera mu isi y'umwijima, bene data ntiworeka gusenga. Kenshi nukutamenya. Turicara tukaryama tukabona ibintu bitubako, tukabona ibintu bidushikira, mugabo ntitumenya ngo byavuye canke byaciye. Ariko iyo Imana ikugiriye ubuntu ukabona ifuhe ry'umugwanizi canke ivyo Satani apanga byo gutera gusenga, nukuvuga ngo igituma kenshi tudasenga nuko dufise ico no kwita ignorance canke kutamenya isi uko yubatse. Nuko ibi bintu biba mwisi nta kintu na kimwe cizanye. Nigeze gusoma igitabo kera cavuga ngo les anglo-saxons et la prophétie. Barerekana ingene ibihugu kuva bitanguye kudaha agaciro ibintu vy'Imana, ingene vyagiye birasubira inyuma. Imana idufashe cyane. Kandi ibihugu vyagiye bibamwe amaheveye, bakerekana ingene vyaca no mu buzima busanzwe bica biba ibintu mu butunzi no mu bindi bica bitera imbere. Imana idufashe cyane. Ikindi gitabo sanga ugiye kuraba nta kintu na kimwe kitanditswe cyangwa kitateguwe kiba.
Imana idufashe cyane. Rero biragusaba nimba ugomba ko ubuzima bwawe bubica ugomba ko cyangwa icyo Imana yakubariye, biragusaba kubironderera ku mavi. Yesu adufashe cyane. Biragusaba kubironderera ku mavi ukabyuka ijoro. Haleluya. Umuntu akayiginga agasubira arondera Imana. Ibi bintu biriko biratituka cyane, biratworohera kumviriza ubutumwa kuri YouTube, biratworohera kumviriza ibintu hirya no hino, ariko kwiherera n'Imana umuntu akarondera Imana ku giti ciwe ni ibintu biriko biratakara cyane. Imana idufashe cyane. Ikigira kabiri, gusenga tubibuzwa n'ikintu cyitwa ubwibone. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Kenshi tuzi ko tutibona, ariko iyo udasenze uba uvuze ngo ndashobora kwibeshaho, Imana itarimo. Yesu adufashe. Iyo udafashe umwanya ngo urondere Imana, uba uvuze ngo ndashobora kubaho, Imana itarimo. Ikibikwereka ko ari byo n'igiki, umunsi uzohura n'ikibazo uzocuja kurondera ingene usenga canke ugusengera. Imana idufashe cyane. Hari igihe ufashe umuntu ukamubwira ngo erega ico kibazo ndashobora kugusengera, mugabo Yesu aragomba ko kumwakira ukihana ibyaha byawe, kavuga ngo nsengera nkire canke nsengera iki, ibyo gukizwa nzoba ndavyimvira hanyuma. Imana idufashe cyane. Ariko nta kintu na kimwe Bibiliya muri Yohana 15:5 havuga ngo kuko ataco mubasha gukora mutageze iki. Amen. Igihe Imana izogufasha ugatahura iryo jambo, uzomenya ko ukeneye Imana. Twarabonye ibintu dukora, umuntu agashiramo ingufu nyinshi n'umwete mwinshi n'ubwenge bwinshi, ariko ukabona harimo ibibazo. Ariko uwundi munsi ufukamye ukumva Imana ikubwiye ngo kora iki canke genza gutya, ukumva ca kibazo kiraheze. Kuko niyo nyene ijuru n'isi irazi ubuzima bwawe bwaheze, irazi bw'ubu, irazi n'ubuzoza. Irakeneye ko wubaka ubucuti nayo kugira ngo igushikane mu mugambi yaguteguriye. Twagomba mpeze uyu mwanya ndiko ndakubwira ngo mwene data, igihe cyose irijwi utarirondeye ngo urigire umugenzi, Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Igihe cyose utazoha agaciro irijwi, ntibizokorohera. Imana idufashe. Ndaza abantu benshi Imana yagendeye ikababwira ibiri imbere, bakabona Imana irabakuriye imbere kandi byari byateguwe. Hari n'abandi baguye mu mitego kuko batafashe umwanya ngo basenge barondera Imana. Turakeneye Imana gusumba uko tuvyibaza. Turakeneye Imana atari yo mu mugwi, turakeneye Imana atari y'abavyeyi, turakeneye Imana umuntu wese ku giti ciwe afata umwanya akavuga ngo Mana ndagomba guhura nawe. Kuko nkuko twabibonye nta muntu n'umwe yahuye n'Imana ngo vyijane. Yesu adufashe cyane. Nta muntu n'umwe yahuye n'Imana. Kubera iki igihugu nk'iki tuvuga ngo abantu 90% n'abarasenga? Imana idufashe cyane. Muga tukabona ibyaha bishishikara kugwira. C'est pas normal. Twari dukwiye abantu baramenye Imana, abantu barumvise Imana ku matwi, ariko ntibahuye n'Imana. Kuko umuntu ahuye n'Imana icaha kirata ubushobozi muri we. Umuntu ahuye n'Imana hari ibintu bidasubira kuba ku ngoma mu buzima bwiwe. Umuntu ahuye n'Imana hari ibintu bitangura gutakaza agaciro muri we. Imana idufashe cyane. Iyo turiko turagendagenda uriyumvira turi abakristo ko twuzuye, biriko bigenda gute kugira ngo iki kigende gute, iki kigende gute, iki kigende gute. Ariko inyishu yabyo si yindi, nuko abantu twarinjiye mu mashengero, twarinjiye mu bukristo, ariko ntitwigeze duhura n'Imana y'agakiza kacu ngo duhure mu buryo buri personnel. Umuntu yahuye n'Imana niyo muganirira uramwumva. Umuntu yahuye n'Imana arafise ibibogaboga muri we, ukavuga ngo by'ukuri uyu muntu ntazi ico bahuye, hariho ikintu numva kiri muri we. Haleluya. Twagomba dusenga Imana. Umutwaro mfise nuko kino gikorwa, nkunda kubwira abantu muri eglise, igikorwa Imana yadutumye sico kubabwira amakuru ya Yesu,
ni igikorwa cyo kubazana mugahura n'uyu Yesu tuvuga. Imana idufashe cyane. Ese icumi iki gikorwa ntikibe indirimbo zija mu zindi ndirimbo, ntikibe indirimbo twumva akadwi keza, ntikibe igikorwa kindi mu bindi gusa, ariko igihe cyose hazogira video igiye kuri iyi sheni, haze hagira umuntu, haze hagira abantu bahura na Yesu muri izo ndirimbo, muri izo nyigisho, muri ikintu cyose kizoba kiriko kiraca hano. Iyi shene ku gicaniro ibe shene ihuza abantu na Yesu wabo. Haleluya. Hano turi ingenzi, tuhafise imyanya mito. Umuririmbyi yavuze ngo unyemerere ngo tuze tubane nino mwisi. Imana idufashe cyane. Yariko aririmba indirimbo ngo kubana na Yesu. Iryo jambo rivuga, murabizi ni kantike, ngo iryo jambo rivuga ibihe byose, ibihe bidashira. Ariko caragaruka avuga ngo unyemerere tubane nino mwisi uhora untabara. Yesu ashimwe cyane. Tuzobana na Yesu vy'ukuri, ariko tukiri mwisi tubanye gute? Mbega vy'ukuri ni umwami aganje ubugingo bwawe, ko twaramwakiriye nk'umukiza, kandi ni vyiza aradukiza ivyaha akadukiza ibindi vyose. Arafise ikibanza, iyo avuze urumva, byose bivahe muri bwa bucuti bwamwe nawe. Uyu utamuhaye kibanza ngo mugiranire ubucuti, biragoye cyane ko yovuga ukumva hamukumvira. Imana idufashe cyane. Muri uyu mwaka umuntu wese ari hano, ndamwifurije kugira amatwi yumva Imana, ndamwifurije gutebera hariya mu cumba ciwe kure iyo abantu batamubona, yumva Imana kandi agira umutima wo kuyumvira, kuko ico conyene nico kizokudistenga, nico gukura mu bandi, kikakugira udasanzwe. Twese dufise amareve, dufise amaproje, dufise ibintu byinshi Imana yatubwiye, ariko muri ivyo vyose niyo tutagira umwete wo kuja hariya aho duhura nayo, tugahura n'irijwi, ndakunda ijwi rya Yesu, haleluya, tugahura n'iryo jwi, ijwi ridasa n'ayandi. Umuririmbyi yavuze ngo iyuzuze na Yesu, mukundane nk'inshuti, mumatane nawe maze mubana akaramata. Ngo nitangira gusenga, niwatangura gusenga ngo uje ushima Imana kubwiwe. Haleluya. Iyo ndirimbo abaririmbyi bakera murayibuka, iyuzuze na Yesu, mukundane nk'inshuti, mumatane nawe maze mubana akaramata. Nutangira gusenga jushima Imana kubwe, uyibutsa amasezerano. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, ntabwo izokwirengagiza. Yipfukamira uyisenge, uyibwire ibyawe byose, bizasubiza amasengesho. Ngomba kurangiza mvuga iri jambo, ntiturondere Imana kubw'ibitangaza tugomba kuriyo, ntiturondere Imana kuko tugomba ivy'ubwenge. Imana idufashe cyane, ariko turondera Imana kuciri apana kujitanga. Abantu benshi Imana idufashe dushira umutima kuciri, kubaka ubucuti nayo gusumba gushira umutima kuvyiduha. Imana idufashe cyane. Nkunda kubaza abantu, ni kangahe uheruka mu masengesho y'umunsi umwe, 3 canke irenga, utagiye gusaba Imana ikintu kanaka, ariko ugiye kuyishimira ku bucuti mwagiranye nayo, ugafata ijoro ukagira veye, ugiye kunezererwana nayo, uvuga ngo Mana uno munsi nje kugushimira, canke uno munsi nje kukubwira ko ndagukunda, atari ibibazo umbindi kujanye. Ni kangahe ubucuti bugaragarira? Mwese murazi yuko iyo ufise umugenzi akama ariko arakubwira ngo mpiki nkorera iki nkiri, ariko nawe ntakubwire ko agukunda, ko anezerwa n'ubucuti bwawe, ubwo bugenzi bumara umwanya muto.
Imana idufashe cyane. Ubwo bugenzi bumara umwanya muto, ariko Imana yama yiteze ko tugira imyanya yo kuva ahantu tukaja kuri yo tuvuga ngo Yesu turagomba gukomeza ubucuti bwatwe nawe, turagomba kubana nawe by'ukuri, turagomba kukumenya gusumba, turagomba kugutahura kurusha uko twari tukuzi ejo. Hari aho tugeze by'ukuri, muga turagomba kuja ahandi hantu. Umuntu akaja imbere y'Imana agombayo, atagomba ivyitanga. Imana idufashe cyane. Rero nagomba twunamika amaso dusenge. Umuntu wese yisengere, wibaze mbega ku Mana urondera iki? Ubwo nturondera ibitangaza, ubwo nturondera iby'ubwenge gusa, ariko by'ukuri urumva unezerewe no kugomba Kristo kucari no gucaho presenta mu buzima bwawe. Apana kubyaguha. Yesu niyaza azozana na bya bindi byose ukeneye, ariko ni watanguza ibindi uzomubura. Imana idufashe cyane. Nagomba umuntu wese afata umwanya yiyumvire. Uyu yasanze uyu mugore akamukiza ivyaha vyiwe, uyu yasanze ugwariye ku kidengeri akamukiza ingwara ziwe, uyu yasanze Sawuli ariko arayirondera mu buryo butari bwo akamuha kumenya inzira nziza yo kumukorera. Uyu nyene niwe uno musi ariko arakubwira ngo wonyemerera tukaba inshuti, yonyemerera tugatebana ahandi hantu atari mu kigwi mugabo ku giti cawe, wonyemerera. Ntidushobora kunesha ikintu na kimwe muri iki gihe. Satani ariko arakora uko ariko arakora mu gihe tutubatse neza ubucuti bwatwe n'Imana. Tuzogira urwaruka rumeze neza, tuzogira ingo zimeze neza, kuko twafashe ibihe canke twamenyereje abo tubwira canke twebwe nyene ku giti cacu twimenyereje gutebana nayo. Imana ibahezagire. Mana Data twese uri mwijuru, turi hano imbere yawe, turagushimiye kubwa kino gikorwa, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko umuntu wese wagire neza kuba hano. Umuco ndagusaba Mwami, ico ndakwingingira Mwami, nuko umuntu wese ari hano yubaka ubucuti nawe. Turafise inshuti nyinshi hano mwisi, turafise amajwi menshi atubwira ibi na biriya, turafise abatubwira ko badukunda, ariko nta numwe twigeze tubona asa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo umuntu wese ari hano, ndasenga ngo umuntu wese ku giti ciwe, ndasengera kino gikorwa, ndasenga mu izina rya Yesu ngo kibi co guhuza umuntu n'Imana, mu izina rya Yesu kibi co kuduhuza na Kristo kurundi rugezo, mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari hano, avuye hano, azashishikare kuba inshuti yabe na Kristo, mu izina rya Yesu. Turasengeye ishene yugura ubunyene Mwami officiellement, ariko turasenze mu izina rya Yesu. Uragwanya ibigwanya au nom puissant de Jésus. Turahagaze Mwami hano hantu mu izina rya Yesu. Uraprovisiona kino gikorwa, uriyerekana. Turasabye utanga ama inspiration akwiriye. Turasengeye ngo abakozi bazokorera muri kino gikorwa, turasengeye Mwami buhinga buzokorera hano hantu, turasengeye ikintu cose Mwami mu izina rya Yesu. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo uze wame wiyerekana nk'Imana ipovoya, uze wame wiyerekana nk'Imana y'inyabushobozi, uze wame wiyerekana nk'Imana mu izina rya Yesu. Ihishura amabanga, abazoba ariko bariyeraba bagwaye bazo bakire, abazoba ariko barayiraba bashonje baze bahazwe, abazoba ariko barayiraba Mwami barushe baze baruhuke, abazoba ariko barayiraba Mwami baboshwe baze babohoke. Umuntu wese Mwami azoyiraba aze yumva kubaho kwawe mu buzima bwiwe, guhindura ivyari bimunanije. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.